Yes, bakunzi ba Flavor Podcast TV nkuko muhejeje kuvyibonera cari ikintu citwa akanyamuneza kadasanzwe wari umunezero ntangere haba ku banyamahanga eka no ku barundi muri rusangi. Iyi video dutanguranye canke inoreresi ni igaragaza umunezero bano banyamahanga abazungu nkuko dusanzwe tubita bari umunezero ntangere bafise amasanamu nkuko agaragaza umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Iyo twatavuga umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nuko imbere yuko aba semakungu semahanga umuyobozi wa Union Africaine yarasanzwe ari umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Iyakiragiwe ryari isinzi kuva ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye ukaza ahantu hose yagiye araca gwari ugweze yari impundu yara marembe wari umunezero ntangere aho abarundi bose bari banywanye, abarundi bose banama rimwe, abarundi bose bahumeka impwemu eka n'akayaga keza kava hariya hakurya mu kiyaga cacu ciza c'u Burundi arico Tanganyika. Ibi ndabivuze kumva zuko hari benshi bari mu majambo mabi cyane, amajambo adasanzwe nkuko basanzwe bameze, niko barezwe, niko bakuze, aho bako baragerageza gucoza no gucafuza, ariko twe ntaco bitubwiye kuko uko bimeze kose umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ni umwubahwa ntangere ubu ni ku rwego rwa Union Africaine, no ku rwego rwa kontina nzima no ku rwego rw'isi. Umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi rero twamwakiranye ugweze twese abarundi ku bumwe ntangere, naho hacidikanya amajambo atari make ava mu kanwa ka Pacifique n'abandi benshi zanzoka zicira umuriro ba Isdrase na ba Gilbert Nyonkuru bande sinshaka kuri banda bavuga amazina, ariko murabona mu mbuga ngurukana bumenyi zabo hariya kuri Twitter n'ahandesha agenda atandukanye ivyiyumviro nibibavamwe. Burya hari ijambo ry'Imana naho tutakunda gukoresha ijambo ry'Imana cyane, abantu kenshi barisize ku ruhande bavuga ati ngo ivyamwa wamwa nivyo bigaragaza icuri, imwemu n'amajambo bavuga n'aya moko gucanishamwo abarundi. Ibi twe twarabisezereye abarundi turi bamwe, nico gituma mwabonye abantu bari sinzi haba abakiri bato eka gushika kuba kukuruke. Uko niko vyifashe rero umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyene icubahiro yaganutse mu gihugu ciwe ciza cy'u Burundi, igihugu cacu c'abarundi twese muri rusangi. Nuko vyagenze nko mwagenda muvyibonera hano kuri ekran nkuko dusanzwe tubikora, tugenda tujana gatanu kuri gatanu kugira ntuvuga ati ibintu eske niho bari kuri tele canke vyari vyifashe gute. Uko niko biri, ariko imbere yuko tubandanye tubagaragariza amasanamu agaragaza umuzo wiwe canke yakigwa yiwe, nashaka duce ku masonga kuko benshi nabonye mu makomantere haba hakugira akanyaru haba n'aba barundi bataye karanga mutima baja mu vyo bajamwo kuva 2015 bibankiye ivyo bari baragerageje, ndavuga guhirika ubutegetsi bwa nyakwigenderanye n'icubahiro Petero Nkurunziza, bafashe inzira gucafuza igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu makungu eka no mu mahanga muri rusange. Umukuru w'igihugu rero son excellence Evariste Ndayishimiye sukuvuga ngo ni gihamana canke ngo nitombora ngo nirona nibindi vyinshi ngo vyagiye biraba kugira ngo ashikire ubuyobozi bwa Union Africaine, no. Kandi hari abandi bavuga ati nibisanzwe murabona n'uburongozi buri rotative n'uburoni rotation, urabona hazova Burundi hakurikira ikindi gihugu. Ivyo sindavyanse biri mu mategeko ajejwe Union Africaine canke ari muri rya OIA Organisation de l'Union Africaine, sindavyanse birimwo, ariko nagomba bibutse ko hariho ibihugu canke indongozi bagiye barankirwa kuyobora Union Africaine aribo bashikiriwe. Nico gituma rero si ibintu bisanzwe benshi bakora bifata nko kumengo ni ibintu bisanzwe na kantu nyene uvuga ati ni Burundi bwari bushikiriwe, no suko biri. Nico gituma nicaye hano kugira iruhande y'umuzo canke iruhande yo kuganuka no gutaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe yari wenyene icubahiro Angeline Ndayishimiye, sukuvuga ati ngo baje bavuye mu bintu bisanzwe, si ibintu bisanzwe ko vyakoranije amaeta menshi ibihugu vyinshi vyo muri muri no kontina yacu ya Afrika, havuyemo igihugu c'u Rwanda aho Paul Kagame isoni ginshi adashoboye guhaguruka ngarabe umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye arabe Cisekedi arabe n'izindi ndongozi yagiye arabesha bagiye baramumenya
buke buke ubo ntakiva mu rugo n'umuntu agwaye ngira yo bagwaye intinyi canke agwaye kumene ku mutwe n'ibindi vyinshi akaba arimo n'ikindi kintu c'inzigo kuko ibi byose ndaza kubishika kakanya nikadukundira nagwanda bibutse ko mu bakuru b'igihugu bose bo mu karere canke muri Afrika utafelicise canke utifurije ubuyobozi bwiza umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ari Paul Kagame wenyene ugiye no kwa Ruto kuri Facebook ugiye kuri Twitter ugiye n'ahandi henshi agenda hatandukanye baranditse bamwifuriza ubuyobozi bwiza ariko inzigo n'inzikira no kuba abona ko d'abord Burundi nababwiye ko bwagiye buraba intambamyi kuri balkanisation empire hima n'umugambi wa Paul Kagame na Joseph Kabila wo kukura nkuko bakuye ba Mobutu bagakurana ba Laurent Désiré nivyo bari bifuza ko bigiye kuba ariko byabataye ku bw'amazi kubera umuzimyamuriro umubanyi mu gihugu cy'u Burundi cagiye gutabara hari hakurya hari hakurya Rusizi ndavuga hari muri mu burasirazuba bwa Kongo niko biri rero nako ndavuga ko kuyobora Afrika kuyobora Union Africaine niko kuyobora Afrika biciye muri Union Africaine nka kujya kwa Donald Trump avuga ko ayoboye Amerika or ntayoboye Amerika ayoboye ibihugu bike vyiyunze ubumwe muri continent ya Amerika kora za Brazil za Canada za Mexique n'ibindi bihugu byinshi bigenda bitandukanye ntibiri muri continent ya Amerika ariko ntibiyobowe na Donald Trump nico shaka ko dusobanura rero kuba ayoboye Afrika nuko atagihugu na kimwe cyo muri Afrika kibuzemwo uko niko bugaragaza kwanza ubukomezi bwo kuba umugabo cyo mukuru w'igihugu uyoboye ubumwe bw'abanyafrika iruhande y'ico umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi bamukundiye icivugo bamukundira ukungena meze bamukundira ibikogwa bamukundira ukungena yegereza abajene murabizi ko ari umugenzi w'ugwaruka haba mu Burundi eka muri EAC eka no muri Afrika nzima ama objectif yashize imbere amazi politike iterambere securite n'ibindi vyinshi ibi vyaratumwe bamuha icizere kinini ya cyane kuko numugabo w'ijunja n'ijambo nkuko asanzwe abikorana mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi eka no mu makungu muhora mwumva mwarumvise basinya amasezerano y'amahoro itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka urangiye 2025 umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yashikirije ijambo dasomye kandi ashikiriza ibintu bizima aho ijambo yavuze nagomye ndarigaruka ko n'abanyarwanda bararigarutse ko eka n'isi muri rusangi aho yavuze ati gusinya amasezerano ni kimwe kuko so amasezerano ya mbere asinye na Paul Kagame canke no Rwanda bageze ku masezerano ya Kenze ahagarariwe n'ibihugu mpuzamahanga ariko yose bikarangira bayasutsemwo amazi canke batayubahirije yavuze ati gusinya no masezerano duhagarariye no munsi ni kimwe ariko gikuru no kuyashira mu ngiro murumva no umuntu afise mega mind no umuntu afise brain umuntu yiyumvira kandi umuntu afise vision nkuko bimuranga mu civugo c'igihugu kivuga ati Uburundi buteye imbere kandi tukaba dufise vision ibihumbi 2040 gushika ku 2060 uko rero niko biri rero nyene cubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yatarutse kuri no munsi wa mbere n'igenekezo rya 16 ukwezi no kwa kabiri umwaka wa 2026 yagiye kuva ku gihugu c'indege agenda arayaga n'abene gihugu akururuka mwabonye ko muko murabibona ku turerese tuko turacana mu mbavu yurutse mu bici genda itandukanye mu bibanza bigenda bitandukanye aramutsa abene gihugu umunezero bamugaragariza umunezero abarundi muri rusangi bari bafise aho yagiye araca abashoboye kuba baronsa kanya kuko imirimo igihugu yakomeje ibandanya kuko ari karaca nko kuri Boulevard Mwezi Gisabo ntibisigura ko mu Kinindo baza ntibisigura ko nandi henshi ku Muzinda ntibisigura ko Cibitoki n'ahandi za hehe baza ariko aho yashoboye abashoboye kugira amahigwe bakabegereye aho yagiye araca hose byagenze neza kuko bashoboye kumubona na warururuka araramukanya arerekana akanyamuneza n'umunezero abarundi nabo ubwabo yaradukumbuye kuko imisi ngahe leta y'u Burundi iri mu mahanga iri mu gihugu ca Ethiopia ya Addis Abeba ibintu vyari vyoroshe cyane rero kuza ku mabanga yiwe hari benshi nagenda bona Gaston ndimwe ari kiganiro nabonye akora ku rundi rubuga ngurukana bumenyi ndabona amajambo ya AFC23 ndabona amajambo y'abandi bigira ngo nka Burundi canke ngo bakunda Burundi kudusumba ariko waraba ibintu bavuga ni vy'amacakubiri wagenda kuraba nabo bandikana abantu bigize muri ya diaspora tutsi ya Pacifique n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ikintu agomba kugaruka ko nigiki baravuga ati ngo none ngo Union Africaine ngo nibiki ngo abandi bose ngo ntibayirongoye ariko
ngire kwijambo Gaston sindimwe nabonye ya yishuye kuri kirego mbenda kivuge ni kinyamakuru citwa African TV yareko umwe n'umumenyesha makuru yitwa Franique de Answa aramubaza none Burundi bugiye kunguka iki ntihenze neza umengo nuko yamubwiye bamwe benshi yavuze nk'abandi basanzwe babivuga babagenda baravyishura sirtu mu baopoza niko no bivuga Burundi ntaco bugiye kunguka me kirahari Uburundi ubu nibwo bugiye gufata ijyanyuma muri Union Africaine ivyo biriko naho wagenda kuri Google biriko gende murabe les avantages d'un pays dirigeant de l'Union Africaine biriko muko kazomva umuntu muzima yize Antoine Kaburahe ukabona Pacifique ukabona Isdras akora kuri RFI ukabona n'abandi benshi bagenda batandukanye kazamva ngo yango Burundi nta kintu buzokunguka nindi yabahenze decision zose za Union Africaine zifatirwa mu gihugu c'u Burundi zifatwa na nyene cubahiro General Evariste Ndayishimiye ama investissement niwe ubore priorité biriko biranditse uko nyene no mu critères canke mu avantage les avantages les désavantages nibindi bina nishingano canke les obligations les devoirs zose ategerezwa gukora arangurira Afrika muri rusangi vyose birimwo Uburundi bwunguka d'abord visibilité à l'international épanouissement les priorités aga prioriser des projets stratégiques z'igihugu inyungu ni nyinshi cyane ariko wa muntu usanga afise akavisi wa muntu usanga afise inzigo ni wa wundi usanga umukuru w'igihugu yimbuye ibiraya ngo nayo ko ataca bitwara mu orpheline umukuru w'igihugu yagira kunuko ibintu byose ugasanga mushaka kubisukamwe amazi ariko ikintu nkundira abarundi muri rusangi mpereye kugwaruka gwarikanguye muri nakari no gwaruka ariko rukaze kumbuga ngurukana bumenye ugwaruka niko gwahagurutse mona kugwaruka ariko gwatanguye kuguruka amaso imbere y'abatama bacu usanga bari mu turigara bagize ku makarita agenda atandukanye bo bashishota mu matwi ariko abajene twarahagurutse inyuma yaha tugaragarije kari mu inshuti za y'abajene ntiyatudesevye yatwese kari umujene aratubwira ko akiri muto kandi agikerebutse murabibona mu bikorwa akora ikamukabibonera no mu bikorwa umutambukanye wiwe ari wenyene icubahiro Angeline Ndayishimiye aho agenda aragaragara mu bikorwa vyo kwinonora imitsi ibikorwa vyo kunwanisha abarundi nkuko nagenda bibabwira donc turavye zino ndongozi zacu uno mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi n'umutambukanye wiwe ari we Angeline Ndayishimiye nyene icubahiro bafise brain bafise mega mind bafise ikintu twese ugwaruka dukeneye kubafatirako nk'icitegererezo nk'icirore tukavuga ati kabisa aba bantu kera naba nabivuze kera wumvise buyoya bagaza ba micombero barenganye umva kubwira ati ngurangura abonye umukuru w'igihugu ntuzogwara amaso parce que ni ibintu byaba biri rare byaba ibintu mengo biri noble byari ibintu mengo ni ikintu catari kibaye ariko aujourd'hui première dame turajana muri sport umukuru w'igihugu turajana muri sport turajana mu mirima turagenda kuri aeroport tukamutegera turajana ahantu hose ari kumwe n'abene gihugu niyishinga biriya biro niyishinga ziriya ntebe zizunguruka ni arirengagiza ama intendance arirengagiza ama sécurité arirengagiza ama protocole arirengagiza ama brand n'ibindi byinshi byo mukikuza akavuga ati kuvu ndibuka à l'époque nibagiye umwaka buyoya ava ngaha mu gisagara ca Bujumbura duga kwa Busigo na brand aca mu bene gihugu n'ama brand bateroriza ndibuka ibi byose vya mes chers amis nuwankuru kwava remera ko runyaruka barazana ama politique n'ama polemique yiwabo bakazana les vieilles histoires murantunga kugira barabe ngo kungene boronka aho bafatira bodugira mais nous on s'en fout de ce que vous mwebwe iryo sumo mwifuza ko muba ko marashira mu Barundi sirito mugwaruka kuko mwe murashoye kuba muvuga ati reka tugende duturiye buno Burundi ntibazofe baranahujije ariko twebwe gwaruka twarikanguye ngire ko mvuga ko nabonye video y'ikigatanya kazi n'umukobwa niba atari umugore une fille mère nkuko babivuga yitwa ngo ikigatanya kazi canke ngo ndondeza mangetengete ivyo bizina vyose nivyiwe ubwa mbere yagaragara avuga ati je mpembwe ngo ca ntwara amahera muri Red Tabara ngo abatabazi bacu n'ibindi vyinshi ubu yagarutse naho avuga ngo mwe ngo mwabatutsi ngo umuntu yigira ngo umututsi ngo wo hejuru cane ngo ninde ngo atumari iki ngo mbe ngo yigira umuhutu wo hejuru cane ngo tumari iki ngo ahubwo ngo ico mbona ngikuru ngo nabarundi nibiki bon dimo ibi ndaza kubigaruka ko mu kiganiro cihariye ndabasigurira ko kenga ariko arashaka gukoresha niko kenge gushika no munsi ababontu bose bo mu Rwanda hari hakujya kanyaru bariko barakoresha gende murabe wa mutama avuga ko ngo uwo muhango mbaya haga ngo yo murasa amasasu ngo icenda ngo ngaha murabe ama video ariko arakora ni politique bazanye yo gushaka sinzi kugira abantu babahe confiance mu cudike nibisiga amabirangire bigize ariko byose
ndashima Imana ko twamaze kuyikangura abarundi muri rusange. Rero kungene vyagenze twakira umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi Semahanga Semakungu malgré tout. Mvuze malgré tout nuko ari indongozi zimwe zimwe zakomeje gupinga baragerageje gutanga ama propagande ba Pacifique, baragerageje gukora ibintu bidashoboka vyo gucafuza la personne. Ndavuga umuntu bwiwe, baravuga ibintu banyuba compare ibintu bibona ko ari jalousie parce que uri kurababaza mwe mwamaziki votre gouvernement vous la personne vous de la personne vous de Pacifique ubwiwe ba Isdras bande n'ibindi vyinshi sivyo bimoge myishinga sivyo bindi nibiki sivyo mwage surtout 2015 niyo yagaragaje ico bari kandi abarundi bakera barabumviriza bakumva uyu muntu turaye tutamwumvirije nibiki Pacifique yarafise influence imeze ukuntu ukamengo kabisa umuntu arayatamusoma ivyiwe atagize uko ariko mena kuva duhagurukiye tukatangura kugaragaza ivyo babesha ubuzandondeza zabo zirihe ubu abantu banyuruzwa ubu barahagaze service yo yaranyuruza canke umuntu yanyuruza abandi byarahagaze ariko ni ibintu byagenda biragaragaza ko atari ivyo turagira n'Imana iranabacanishamwe kumwe vyaba Tour de Babel bako barubaka umunara ngo duga ngo bagane ngo Imana iravuga ati abantu bashaka kunsuzugura no kundunguruka ibahindura indimi uwo mufurera agahura n'umufaransa umuruba agahura n'umushi ugasanga bose nta muntu asavyibuye umwe avuze ubuye uwundi akumva ikindi nimba yumva ikidagi birangira projet yabo ipfuye. Rero nuko biri vyarabacanze hariya mu Bubirigi inzara nyinshi batangura gupfa n'udufaranga na dukeyi bari basanzwe baronka. Kiramva arabivamwo arababwira ati Pacifique n'umwana mubi yadutufatiye abana baca batamumwe barabara, nta plan B yari yateguye ntiyari yumviriye mbega mu gihe nyene icubahiro nyakwigendera Pierre Nkurunziza yo nana canke yo resista ibino turiko turategura vyogenda gute. We yateguye passport n'itike y'indege hano ni Alexis Nduhije n'abandi ba Innocent Muhozi ba Ketini vy'abandi n'abandi barasanzwe bari kumwe ba Antoine Kaburahe abandi nabo baca bafatwa amaguru bafata Kanyaru hama basanga imiduga irabategera ibitwa amatabe babwiye kenshi. Rero turakengurukira ko Kiramvu yamufukuye yaragerageje kuvuga ukuri. Twarabonye n'abandi benshi bama bashwana mu space yabo ndakunda kuyumviriza iyo bako baravuga cane ibintu vy'amoko barahayagiza ubututsi barahayagiza ubuhima ubasigaye bitana ngo bamwe n'abana babatwa bwejeri ngo n'umwana w'umutwa ngo aravanze sinzi bande bandundaguza n'abandi umva nene ko hariho klima ituma badahuza kandi ibi ntibikunda kuzira ubusa. Nuko kenshi badakunda kubivuga ko ariko urinze ubona biba ku bantu nk'aba mucabona ko babuze isaganirizo canke n'ivyo bareko naduke barasanzwe bagabura canke bahahamira vyagaragaye ko atamwimbu biriko biravamwe. Rero nibateshwe bate kuko umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi ubu ni Semahanga, c'est le président de l'Afrique via l'Union africaine. Ndakasubiremo ni umukuru w'igihugu arongoye Afrika biciye muri Union Africaine. Ubu Donald Trump bavuga ko ayoboye leta zunze ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi nyene cubahiro General Evariste Ndayishimiye arongoye ubumwe leta zunze ubumwe za Afrika. Trump yicara aha Evariste akicara ngaha. Murumva ko si ibintu vyo kunegrija nibiki. Ndashaka gukora ikiganiro kigaragaza Union Africaine ni giki yabayeho ryari kuko muri kino kiganiro cyo kuyaga kungene yakiriwe n'utundi tuntu twagiye turaba tutensorite de la part yaba ba opposa canke ababigira ngo bakunda igihugu cacu ciza c'u Burundi sinabifatanya no kungene noza kubasigurira Union Africaine niki kuko birahari byose nabiteguwe nanje tkondagira ico kiganiro ndagitanga ku munsi wejo warangiye itariki 15 ariko nagenda hura n'intambamye zitari nkenda afatiye ukuntu ariko nkenguruke ko no munsi Imana yantije imbaraga kandi nkaba nishikiye mu bibanza bigenda bitandukanye ndabona isinzi ry'abantu aho wabona imiduga igera nko ku majana 5 tonze umurongo amasanamu ya drone n'ababa bafashe mu bundi buryo tuyaronsa tuzoyabagaragariza ariko vyari ibintu biteye igomwe. Ico twakenguruka umukuru w'igihugu nuko yururuka ntiyanaramukiriza ngo no havya bindi ngo vyo kuduza ukuboko no il descendait notre président yururuka umutambukanyi wiwe bakajana bakaramutsa isinzi ry'abantu atitayeho ngo nabanyeshuri atitayeho ngo nabadandaza atitayeho ngo nabadepite atitayeho ngo nabahonorable atitayeho ngo nabashikiranganje atitayeho ngo nibande ubunyeshuri bwo muri primaire bwo muri maternelle abantu bose ku nivo zabo bose umuntu wese yarahari ahantu hari karaca uri kumwe na nyina uri wenyene uri kumwe n'abavyeyi uri wenyene bose bashoboye kubona umukuru w'igihugu ariko araramutsa isinzi ry'abantu n'isinzi ry'abantu umunezero ntangere ryari rifise. Rero umukuru w'igihugu
gihugu kuba twaye Union Africaine si ikintu gisanzwe ngira ibi turaza kubitahura neza mu kiganiro ndagikora ndavyemeye ko ndagikora ikiganiro kigaragaza Union Africaine ni iki avantage neza na neza ndazibasomera neza nizihe mbega baramunoma uko bigombeye kandi ko nagomba ngene ndababwiye ko umukuru w'igihugu ayobora yizegwa kuyobora canke candidature ndabivuga uko ini candidature yo muri Union Africaine barayanka nimba tavyo mwari muzi barashoboye kuyanka mu gihe la candidature en soi n'est pas là pour les intérêts de l'Union africaine cyangwa usanga ico gihugu kiri mu bibazo kanaka ico gihugu cagirizwa terrorisme aha ndabivuze kubera bivaniye na makomunike ya AFC M23 bavuga ngo le Burundi est en train de tuer Banyamurenge ngo Aminembre ngo none ngo muhaye gute ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo ayobore Union africaine ngo kwa nganje ngacavuga nisunza amajambo Smith yavuze muri interview yakoranye na Ariana Veras namubajije eske urafise preuve uramaze kubona ka video canke preuve écrit canke satellitaire aho abatutsi canke abanyamurenge bariko baribasigwa aka gaterme ko numva umengo kokoroha kuvuga bariko baraba cible cane ya genocide yishuye wapi kandi urya adeza kubwira ati oya seke zitazini Donald Trump ba Rubio ba Guterres bande bose bavuga oya mushaka mu bitahure nimba yavuze oya sivyo yatamitwe kuko yovuga oya eja kabibazwa nimba yavuze oya ivyo sivyo izo nkina mico ngo za genocide y'abatutsi canke abanyamurenge hari mu rasazo bwa Kongo sivyo ibiro nivyo vyatumye mu Rwanda bambara urwaga barahaguruka jalousie ishavu nkuko ba Pacifique bagerageje gucafuza la personne ndavuga umuntu bwiwe baravuga ibintu banyuba compare ibintu bibona ko ari jalousie parce que uri kurababaza mwe mwamaziki votre gouvernement vous la personne vous de la personne vous de Pacifique ubwiwe ba Isdras bande n'ibindi vyinshi sivyo bimoge myishinga sivyo bindi nibiki sivyo mwage surtout 2015 niyo yagaragaje ico bari kandi abarundi bakera barabumvira bakumva uyu muntu turaye tutamwumvirije nibiki Pacifique yarafise influence imeze ukuntu ukamengo kabisa umuntu arayatamusomeye ivyiwe atagize uko ariko mena kuva duhagurukiye tukatangura kugaragaza ivyo babesha ubuzandondeza zabo zirihe ubu abantu banyuruzwa ubu barahagaze service yo yaranyuruza canke umuntu yanyuruza abandi byarahagaze ariko ni ibintu byagenda biragaragaza ko atari ivyo turagira n'Imana iranabacanishamwe kumwe vyaba Tour de Babel bako barubaka umunara ngo duga ngo bagane ngo Imana iravuga ati abantu bashaka kunsuzugura no kundunguruka ibahindura indimi uwo mufurera agahura n'umufaransa umuruba agahura n'umushi ugasanga bose nta muntu asavyibuye umwe avuze ubuye uwundi akumva ikindi nimba yumva ikidagi birangira projet yabo ipfuye rero nuko biri byarabacanze hariya mu Bubirigi inzara nyinshi batangura gupfa n'udufaranga na dukeyi bari basanzwe baronka Kiramva arabivamwo arababwira ati Pacifique n'umwana mubi yadutufatiye abana baca batamuwe barabara nta plan B yari yateguye ntiyari yumviriye mbega mu gihe nyene icubahiro nyakwigendera Pierre Nkurunziza yo nana canke yo resista ibino turiko turategura vyogenda gute we yateguye passport n'itike y'indege hano ni Alexis Nduhije n'abandi ba Innocent Muhozi ba Ketini vy'abandi n'abandi barasanzwe bari kumwe ba Antoine Kaburahe abandi nabo baca bafatwa amaguru bafata Kanyaru hama basanga imiduga irabategera ibitwa amatabe babwiye kenshi rero turakengurukira ko Kiramvu yamufukuye yaragerageje kuvuga ukuri twarabonye n'abandi benshi bama bashwana mu space yabo ndakunda kuyumviriza iyo bako baravuga cane ibintu vy'amoko barahayagiza ubututsi barahayagiza ubuhima ubasigaye bitana ngo bamwe n'abana babatwa bwejeri ngo n'umwana w'umutwa ngo aravanze sinzi bande bandundaguza n'abandi umva nene ko hariho klima ituma badahuza kandi ibi ntibikunda kuzira ubusa nuko kenshi badakunda kubivuga ko ariko urinze ubona biba ku bantu nk'aba mucabona ko babuze isaganirizo canke n'ivyo bareko naduke barasanzwe bagabura canke bahahamira vyagaragaye ko atamwimbu biriko biravamwe rero nibateshwe bate kuko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ubu ni Semahanga c'est le président de l'Afrique via l'Union africaine ndakasubiremo ni umukuru w'igihugu arongoye Afrika biciye muri Union africaine ubu Donald Trump bavuga ko ayoboye leta zunze ubumwe za Amerika umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyene cubahiro General Evariste Ndayishimiye arongoye ubumwe leta zunze ubumwe za Afrika Trump yicaraha Evariste akicara ngaha murumva ko si ibintu byo kunegrija nibiki ndashaka gukora ikiganiro kigaragaza Union africaine ni giki yabayeho ryari
kuko muri kino kiganiro cyo kuyaga kungene yakiriwe n'utundi tuntu twagiye turabo tutensorite de la part yaba ba opposa canke ababigira ngo bakunda igihugu cacu ciza c'u Burundi sinabifatanya no kungene noza kubasigurira Union Africaine niki kuko birahari byose nabiteguye nanje ko ndagiye ico kiganiro ndagitanga ku munsi wejo warangiye itariki 15 ariko nagenda hura n'intambamye zitari nke ndafatiye gukuntu ariko nkenguruke ko no munsi Imana yantije imbaraga kandi nkaba nishikiye mu bibanza bigenda bitandukanye ndabona isinzi ry'abantu aho wabona imiduga igera nko ku majana 5 tonze umurongo amasanamu ya drone n'ababa bafashe mu bundi buryo tuyaronsa tuzoyabagaragariza ariko vyari ibintu biteye igomwe ico twakengurukiye umukuru w'igihugu nuko yururuka ntiyanaramukiriza ngo no ha vya bindi ngo byo kuduza ukuboko no il descendait notre président yururuka umutambukanyi wiwe bakajana bakaramutsa isinzi ry'abantu atitayeho ngo nabanyeshuri atitayeho ngo nabadandaza atitayeho ngo nabadepite atitayeho ngo nabahonorable atitayeho ngo nabashikiranganje atitayeho ngo nibande ubunyeshuri bwo muri primaire bwo muri maternelle abantu bose ku niveau zabo bose umuntu wese yarahari ahantu yari karaca uri kumwe na nyina uri wenyene uri kumwe n'abavyeyi uri wenyene bose bashoboye kubona umukuru w'igihugu ariko araramutsa isinzi ry'abantu n'isinzi ry'abantu umunezero ntangere ryari rifise rero umukuru w'igihugu kuba twaye Union Africaine si ikintu gisanzwe ngira ibituraza kubitahura neza mu kiganiro ndagikora ndavyemeye ko ndagikora ikiganiro kigaragaza Union Africaine niki avantage neza na neza ndazibasomera neza nizihe mbega baramunoma uko bigombeye kandi ko nagomba ngene ndababwiye ko umukuru w'igihugu ayobora yizegwa kuyobora canke candidature ndabivuga uko ini candidature yo muri Union Africaine barayanga nimba tafite mwari muzi barashoboye kuyanka mu gihe la candidature en soi n'est pas là pour les intérêts de l'Union africaine cyangwa usanga ico gihugu kiri mu bibazo kanaka ico gihugu cagirizwa terrorisme aha ndabivuze kubera bivaniye na makomunike ya AFC M23 bavuga ngo le Burundi est en train de tuer Banyamurenge ngo Aminembre ngo none ngo muhaye gute ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo ayobore Union africaine ngo kwa nganje gacavuga nisunza amajambo Smith yavuze muri interview yakoranye na Ariana Veras namubajije eske urafise preuve uramaze kubona ka video canke preuve écrit canke satellitaire aho abatutsi canke abanyamurenge bariko baribasigwa aka gaterme ko numvume ngo kokoroha kuvuga bariko barabasible cane ya genocide yishuye wapi kandi urya adeza kubwira ati oya seke zitazini Donald Trump ba Rubio ba Guterres bande bose bavuga oya mushaka mu bitahure nimba yavuze oya sivyo yatamitwe kuko yovuga oya eja kabibazwa nimba yavuze oya ivyo sivyo izo nkina mico ngo za genocide y'abatutsi canke abanyamurenge hari mu rasazo bwa Kongo sivyo ibiro nivyo vyatumye mu Rwanda bambara urwaga barahaguruka jalousie ishavu n'ibindi vyinshi tuza kurabira hamwe mu biganiro bigenda birakurikira ariko na Rwanda babwira ati umunezero wari umunezero ntangere reka tureke kubatwarira akanya tubikure mu majambo tubashiriremwo utureresi tugenda dutandukanye mwibonere vyagenze gute 5 kuri 5 tubakengurukire rero bakonzi ba Flow Podcast TV tubibutsa ko nta Flow Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe abafatiye kino kiganiro hagati mwibuke kugenda mugize subscribe canke s'abone abo bakironse mu malink canke mu magroupe barimwo vyose tugende dufyonza hajya kuri subscribe canke s'abone kugira tubandanye twagura umuryango wacu wa Flow Podcast TV namwe mukomeza kwandikira ngo warabuze urihe hari gemba fatiriwe canke mbandi murizi muri aya makurse nyene muba muri ko murabona ibintu biba biko biripasa hirya no hino ariko nta gwanko ni kwa kundi nyene dusanzwe tubanye mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza ciao ciao.